Imana ishimwe cyane mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza muherereye hose ni Olivier Hakizimana muri kumwe n'uyu munsi kandi turi kumwe na Nathalie Nyamoya. Mbanje gushimira abo bose batwandikira baduha inkuru zabo batubwira ingene biriko birabafasha ico bariko bariga ico biriko birahindura mu buzima bwabo na cyane cyane ingene biriko birabafasha gutahura n'ababakikuje. La fois passée twari twaravye twariko turiga kuri temperament y'umuflegmatique. Uyu munsi naho tugomba kuvuga iyindi temperament nishasha tugomba gutangura kuyerekeranye n'umukolerike. Mbega umukolerike ameze gute, nizihe nkomezi zihwanye n'iyi temperament, nizihe ntege nke zihwanye n'iyi temperament, mbega abantu bamukikuje bobo bamwunguka ko gute cyangwa bamuhomba ko gute. Ivyo vyose nivyo tugomba kuraba muri iyo audio kumbure yindi izosohoka hanyuma, ariko nizere yuko bizobafasha. Mwibuke yuko intumbero dufise muri ibi biganiro tugirana nukubafasha kugira ngo mushobore kwitahura nkuko natwe biriko biratwibutsa bikadufasha kwitahura no gutahura abo twenteragisa buri munsi. So kugira ngo wicare ucire imanza ubundi ngo ujye dayo yarameze ukunye, kuko mwibuka aya temperament sikaje subusho abantu barimwo batigera bayivuriwa. Oya novuga ni energy, ni ikintu kikurimwo waremanywe ariko uhamagariwe guteza imbere gukura bice mu ijambo ry'Imana no gusabana cyangwa kunywana n'Imana. Sinzi Nathalie icyo yatubwira kuri iyi temperament y'umuntu ari colérique. Ndabaramukije mwese nongeye kubashimira kandi ku ntahe zanyu n'ukuri nizera dukora ko kandi kadufasha nkuko Olivier bivuze ndayo mu zindi audio iyo mutwandike mukatubaza n'ibibazo bituma twitegura no kubindi kwinzi sujet kuko ari gihe tunyarutsa ugasanga duciye ku mayanga ikintu cyaje gikomeye twari kuvuga neza. Donc turashimiye vy'ukuri bivuye ku mutima umwe wese ku kintu cyose ahoratanga. Rero n'umusikaza kuvuga rero kuvyeke umukolerike n'umuntu afise energie nyinshi ariko cyane ari umuntu akora ari muri action. C'est quelqu'un qui est dans l'action. Kujya umusanga tumubona yuko ari umuntu ari très actif ariko ari actif mu bantu. Wewe umukolerike ikimuraje ishinga vy'ukuri s'abantu ariko ni gukora. Ni wa wundi muri groupe habaye nk'ikintu rero twagiye gukora. Donc ugasanga yewe none dukora iki. Ni wa wundi ataguma hamwe, incapable kuguma hamwe kuko afise muri we ugushaka kwa muri ko arakora ibintu. Donc n'umuntu qui a une facilité yoroherwa cyane gufata ama décision. Iwe nibimutera ikibazo alasuma très rapidement. N'umuntu ari très enthousiaste afite ama energie menshi. Nukuri muri urashobora kuraba peut-être ashobora kwata umugabo mubakanye cyangwa umugore wawe usanga n'abantu mukorana ugasanga muri groupe y'abagenzi banyu hari umwe kufata ingingo no kubukabacanga muca mwese mukanya gato mwagiye n'umukolerike. Ariko wewe ari dans l'action. C'est pas yuko yumvira abantu ngo be umuntu aza kubimenya gute. Rero nico gituma ashobora no gukomeretsa abantu. Umuntu facilement akomeretsa abantu abakomeretsa vy'ukuri kandi ntabigire exprès. Asanga yagiye kuko iwe akazi gukora nico kimumotiva. Rero umuntu kandi abafise confiance en soi. Ko nushaka gukora udafise confiance en soi. Utafise igihagaro utishimiye yuko ushaka gukora ico kintu. Rero n'uwa muntu kora yishimiye azi ko afise de la force à revendre ashaka gusuzugura abandi. Mbiki mwimwama mwicaye ni kubiri. Kumenga muratuje. Rero c'est quelqu'un ari conscient cyane gose y'ama talent afise. Ce qui fait que ashobora kwekeraza abandi. Ibyo tuzovuga peut-être aussi ko imisi ziragenda umwanya uzuragenda uvuga ama faiblesse yiwe. Ariko en général c'est un entrepreneur né. N'umuntu yama entrepreneur. Yama afise ama projet. Ariko ama projet bitandukanye n'umusanga. Ama projet yiwe sayo gufasha abantu, sayo kwa muri kumwe n'abantu, n'ama projet kwa muri koraja kuri. Dukora iki caheze twasuye tugura ikindi. Donc c'est un entrepreneur né. Ivya vuze Nathalie bice binyibutsa ndibuka uko nakuze muribuka yuko ndamusanga canke temperament iri dominant ari ubusanga. Nama niyumvira ku abantu kandi iyo wiyumvira ku bantu uriyumvira n'icyo abantu bakwiyumvirako. Nico gituma uzosanga umukolerike nta mwanya afise wo kwiyumvira ico bamwiyumvirako.
ariko umusange ubigiye kuraba muri ayo matamperamane tuhamye tuvuga umukorerike arafise utuntu agomba gusa n'umusange kuko bose ni aba extraverti ariko ari umumelankolike cyangwa umuflegmatike ni aba introverti. Rero turi ko turavuga ku mukorerike ndazi yuko je byaranyafekita cyane kumva yuko hari acte nopoza cyangwa ijambo novuga ryokomeretsa ubundi cyangwa ryobabaza ubundi cyangwa ryofatwa nabi natuma ndarinuma marigre ko ngomba kurivuga. Ariko umukorerike uzobaraba kuri Facebook uzobaraba ku marezo sosiyo ntatinya kuvuga ico afise muri we. Rero ushobora kumuraba ukavuga ngo naho nakagende sindabona umuntu arinda nkawe sukurinda kundi niko ateye. Urumva rero hari abantu bakunda kwikompara ugasanga rimwe na rimwe umuntu aravuga ngo uyu muntu ni diplomate rwose ushobora kumva ko ari diplomate ukavuga uti au moins il garde ses relations ariko ubundi nawe yamuraba akavuga ati uyu muntu ntaho mfatwa uyu muntu niyajya niki. Umukorerike rero wewe nihomba homboka. Urumva ni nabivuze nuko kuko wewe nkuko Nathalie yavuze il est porté vers l'action. C'est plus l'action uzorabe nk'abantu b'abakorerike ahantu uzobamenyera n'igihe muzaba muri ko muravugana nk'ubu habaye ingorane kanaka cyangwa muri groupe uzosanga ikibazo avuga ngo none dukora iki. Urumva none dukora iki tubikosore gute. Urumva kuko wewe mu mutwe ni action nkuko Nathalie yaravuze decision ayifata vuba. Umusange wewe niyihuta gufata decision kuko aca yiyumvira za nshuti zo mu ruyigi zizobifata gute babagenzi b'ubutare bobo nibavyumva bazoreyagisa gute. Ariko ubundi wewe ico ashinze amaso ni action. Urumva nico gituma ngerageje kugereranya abakorerike n'abasanga aho murumva yuko canavyumva gose nuko umusanga kumva yuko ashobora kwakomplisa exploit abantu ntibayimenye ntibikiba exploit. Ariko umukorerike wewe bahari badahari wewe l'important nico yakomplishije. L'important c'est le résultat peu importe ko baapplaudissa cyangwa bataapplaudissa. Nico gituma kenshi tuzobivugana ko kumbure cyane nitwinjira mu madetail kuvyerekeranye n'ivyama faiblesse canke inconvénient iki uzosanga kenshi abantu b'abakorerike bafatwa nk'abantu bari arrogant. Urumva umengana abantu bishima kuko n'abantu biyumva bazi ko bazi kandi iyo bemera ikintu bazi ko bazi ikintu nta fausse modestie wabo nta na modestie tout court. Urumva nuko avyumva nuko abibona. Rero kuko ari umuntu agomba gupasa action. Iyo umukorerike nagira mvuge ibitari vyo nagira mvuge ngo wagize imana mbi nta mana mbi yubatse n'umuflegmatike ntamenye ko umuflegmatike uko ameze nuko arefreshisa nuko akora nuko ashonye umugani wa babandi biramutsitaza n'intambara kuko agomba kumwirukansa ubundi nawe ntiyirukanka. Urumva ntiyirukanka il prend tout son temps ariko ubundi nawe action bibe. Donc nico gituma uca usanga kenshi ikindi naco abakorerike kenshi barakiza amasituwasiyo. Urumva nobagereranya n'abapompiye nta mwanya wo kwicara ngo biyumvire utuntu twinshi bihuta gupasa action kuko babona yuko ibintu birapfa ntihatagira igikorwa. Aho rero kenshi baca bagwa mu wundi mutego. Uretse kwiyumva nuko kenshi baca bafata kubera amadecision bayafata gihuti usanga bafata amadecision batabanje kuronka information zikwiye. Uca usanga rero akoze action agafata decision mu nyuma akazoca agaruka kugira iyindi action ikosora yayindi. Mugabo kenshi ugasanga naharihuse ukasanga yama mu gukosora sinzi ikindi wotubwira kuri uyo mukorerike. Afite majambo make nta mabone relation afise ntazi guswanya les relations kuko ayama afise ivyo ariko arakora. Donc umuntu afise c'est une boule d'énergie. Urumva afise energie nyinshi ategezwa kuyisohora vyanka vyakunda. Donc ces forces nizo zirahari nkuko yavuze n'ukuri n'umuntu azozimya imiriro kandi n'umuntu azobanguka azodesida aragufasha akagutabara
by'ukuri rero nk'uko twavuze sita manager ni umuntu vrema akunda gutwara kuruganiza gupanga cyane n'ingoga bibangutse hama il aime aussi le pouvoir urumva kugira ubanguke kugira ibintu bikorwa n'ingoga ifo ko haba mu leader ifo ko donc yamara umuntu yamara imbere donc kubera afise na energie nyinshi ira tendance yo kwamakunda pouvoir suko yikunda ukundi nuko ifo bien kubuja hejuru gushobora gushira habona cyangwa kugaragaza iyo ngabire yawe so kifeka abari munsi barashobora gusa kwisa kumva umenga barakandamijwe urashobora kumva umenga uramizwe n'umuntu nk'uyo rero nko mu rugo nk'umugabo ari umukorehike umugore arashobora gukomereka cyane cyane nk'umumelankolike cyangwa umuflegmatike ashobora gukomereka uyu muntu yarandiye umutima umuntu n'igikoko uyu muntu ameze gutya tureke yuko nk'uko twabivuze ijambo ry'Imana ridufasha gukorija les faiblesses y'umuntu wese afise izo ngorane bijanye na temperament yiwe ijambo ry'Imana riraza kukoza ariko cette énergie ufise muri ni nziza cyane no bavuga rero n'umuntu by'ukuri kubera izo mpana afise zo gukora cyane n'umuntu ashobora kugwa gose mu kugira ubwibone acamva ko byose yabyumvise kubera iki wamusera zimije umuriro wamusera akoze vya bindi kimwe n'ikindi barabibonye kandi urumva iyo umuntu akoze ikintu barakimushimira donc umuntu ashobora kugwa facilement muri extreme yo kugira ubwibone canke iyo umuntu utamutahuye akegera n'ishavu ryinshi gose donc iyo bagira ishavu riri hewe spectaculaire kandi rishobora kuza rimwe na rimwe rikaza kenshi bambe ntirize rimwe na rimwe n'umuntu qui éclate facilement en colère akagaragaza ugushavura kuyiwe kubera mutatahuye yabuzi yashira son énergie hewe umuntu uri kumwe nanje uri kurateba donc usanga reko ragushwanira uri kurateba rero nkuko uri wabivuze mu phlegmatique qui part agenda kuri rythme yiwe adashaka kandi akunda ibintu bituje apana ibintu bijara hejuru apana ibintu bitera induru uyundi usanga ariko barashwana ati none uri mu biki rero je uri kuranjanirana uri kurambabaza uri kurankomeretsa jisimeze nkawe effectivement ntameze nkawe ariko rero ntatahura en fait que iyo energie afise iyo ari impano c'est un don fond c'est un don kujya umusanga afise don yo gukomunika n'abantu kuko iyo ukunda abantu ucutora kubiri kose inzira zo kuvugana n'umuntu ico ukunda buryo uragikuriramo nawe ntatahura ko don yo kumanaging yo gutwara yo gukora yo kubanguka ari impano atari bose babifise so gife ko ashobora gusuzugura abandi sinone ujya muntu nta muntu harimwo nta bugaba afise ntafata ingingo ntagira gute sinzi ico kongereza ku papo hasa ya kuri ico kintu mvuze hariyo image numva ndiko ndabona kugira umuntu kumbure ashobore gusobanura nk'ayo amatemperament yose cyane cyane kugira canshimikira kuri ico uhejeje kuvuga n'umuntu menga arakritika facilement abatari ko barabikora nkuko yumva we yobikora donc ni nkuko ayo matemperament yoba ari muri bus afisi yari karaja donc temperament y'umusange numwe ahagarara mu bantu bari muri bus wewe ateye umugongo iyo bariko baraja mugabo ari karaba bicaye muri bus ari karabaririmbira ari igipindi ari karabatwenza ari karabaryohera wewe ntaritere mafokalizi iyo bariko baraja l'important nuko bashika iyo baryohewe urumva hama mu phlegmatique numwe agomba yicarira inyuma hajya hofo ntibamuromarke ntibamubwire ngo batere igitero ntibamubwire ngo apropose inzira bacamwo urumva donc mumwibagire wewe abone yashitse aranashobora no kubona yuko muri ko muca mu nzira ya kure mugabo kugira haguruka kubwira ati iyo uca gauche yumva ari sacrifice ikomeye ntacagumaho yigumira yiyicariye yinumiye dimama yuko atangorana ariko habaye ingorane bien sûr arashobora kureagiza hama umukorerike na umumelankolike nawe yicaye afise carte aguma araba urumva yicaye afise carte aguma araba abaza shoferi mbe iyi nzira iyo pano mbonye ni hehe none urisura uko turiko tuja muri direction yo none ko ndavye ngaha kuri carte urumva ari muri argumentation urumva hama naho lokorerike ariko araribwa abona shoferi ko atarika aragarutsa
iyi mazi urumva nariyo yumva yuko umenga ntariko arapedara yumva umenga ntariko aranyarutsa nk'uko byategerezwa kuba urumva yumva yuko hajya yashyize mu gitesi cya gatatu muri uyu hari hakenewe nk'igitesi cya kane urumva cyangwa kuri iyi monte iyo ashyira mu gitesi cya kabiri cyangwa cya kangahe yumva yuko yobikora abona ingene yobikora neza yumva ahubwo muri we si we yobona shoferi kumbure aragwaye cyangwa agize ikibazo kugira wewe apase à l'action kuko wabona yuko yobikora neza yobikora vite yumvira abo bantu uko ari bane urumva uko bari ngaho rero ayo niyo matamperama rero kenshi umuntu w'umukorerike wewe agomba gupasa à l'action agomba gufata reheni du pouvoir kubera iki kuko ni umumove suiveur nimba numwita ni umumove disciple ni ukuvuga mbabarire donc abaye leader il se sent mieux quand les autres le suivent iyo abandi bamukurikira yumva ari muri zone de confort ariko kuba hakurikira abandi kuko mwibuke ni n'abantu bafise ingabire naturere novuga imana yabahaye pouvoir de décider bafise ingene babona ibintu vuba bari pratique urumva ku buryo batwara n'umuntu atari pratique birabajya arashobora gukurikira agapfa agashira agahwera abo rero nabo nibo Yesu azokwama ashyira muri pozisiyo kugira bapfe urumva numva ko iyo tamperama ari mbi ariko ikeneye kuba kontorore ikeneye kuba kontorore natali yagicishijemo reka ndakivuge n'abantu kuko bobo icyo bifokariza ko cyane c'est plus l'action urumva usanga bari machiavélique urumva peu importe les moyens pourvu qu'on atteigne nos objectifs donc nuko bari nicyo gituma uzosanga ku bakorerike benshi usanga baba bakikuja babaye iruhande n'abantu batembaguwe n'amajambo n'abantu n'ukuri n'abantu munyihanganire umukorerike ataramenya ngo akogwe ko na Kristo atahura abantu batandukanye batameze nkawe ni umuntu yahonyanze abantu kuko abantu kuri we n'amayesikariye y'ugushika agomba gushika donc iyo sensibilité kumva ngo wamubabaje wijyanyije ni wa wundi ashobora umve kuguha remarque imbere y'abantu abantu bose bakagwa mu gahundwe wewe ntiyirande konte dega yakoze ko yishe umuntu ko yamukoroye urumva donc icyo nacyo ni cyiza kwimenya donc urumva ni umuntu ari plein d'énergie yuzuye n'umuriro ararurumba n'igihuhusi ariko mwibuke igihuhusi aho cyaciye usanga cyakubuye mugabo mu gukubura gihitana ibikenewe n'ibidakenewe nuko kenshi usanga umukorerike ameze reka tuzabandanye muri audio ikurikira nagomba natali sabe adusengere remporta no kumenya ndazi yuko kenshi hariyo nk'abantu baba baje n'abarongozi babatwaye babakorerike canke uwo mubana mu nzu ari uwo muvukana canke ari umufana ikintu canke ari uwo mubakanye canke ari wagutwaye mu ishuri canke umukorege ugasanga warababaye nagomba kukubwira burya etape ya mbere yo gukira ni ugutahura kandi burya nasanze reka nakivuge neza nasanze nta muntu ashobora guharira icyo atabanje gutahura reka dusabe natali adusengere turangiza imana bahezagire da turi mu ijuru turagusabye tubandanye twiyereka udutahuza yuko waturemye ku bwawe atari ku bwacu ndagushimira mana kubwo uri kurugura amaso y'imitima yacu uri kurugura amaso y'umuntu wese ari kumva izi enseignement canke izi nyigisho izi emission kugira dushobore kumenya ingene waturemye ko waturemye à ton image apana ko waturemye ku bwacu mana ndagusabye ukize imitima
y'ababanye n'abakorehike, abababajwe n'abakorehike batabizi, abahonywanzwe n'abakorehike batabizi. Ndakwinginze Mana uduhumure amaso kandi udutize urukundo rwawe, tubona abo bantu mu rukundo rwawe Mana. Ndasabiye Mana n'umukorehike wese yimenye atahure yuko Mana ingabire washize muri we, cette énergie débordante washize muri we Mana, ko ari iriho kubwawe atari kubwiwe, atari kubw'abandi ariko ari kubwawe Mana, kuko ikintu cyose kivuye iwawe kiba kiri sanctifié. Ndinginze Mana ngo ton esprit gendere umukorehike wese ashobora kuba arakumviza iyi enseignement Mana, kugira ama faiblesse yiwe ayakubonemo Mana. Mana Paul yaravuze ati c'est quand je suis faible c'est alors que je suis fort. Mana ama faiblesse Mana ntitumaramazwe nayo, ahubwo Mana tuyakuzanire kuko niwe wenyine ushobora kuyasubizamo agatuma ahinduka ubushobozi budasanzwe kandi buza kugusaba. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nukuri mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire mwese.